igihe cyacu gusenga ucirize. Genda hagati yacu vura abagwayi bakiza kandi
gutahura icyo cyose dukenye uze ukiza kiduhe ngo turi abana bawe turi urubyaro rwawe uzobukoze mwami umugisha tukwibonere mwami tukubona ukora tukubona ugaragara muri ino minsi yo gusozera igikorwa cyawe mu isi turagomba ko uboneka useruke wigaragaze mwami utukure ko agakengerwe kose tukure ko ubumaramare bwose tuvanemo intege nke zose tuvane ko icumwazi cyose maze utwambike ubwiza bwawe urakoze ingubane natwe ukore byose neza kuko abanye n'intumwa zikaba mu munezero haba mu kiyaga haba mu ijoro haba mu nzara haba mu makori haba ku murango haba mu ijoro hose wamutorera umuti ibibazo bari bafite ariko uza hagati y'abera utorera umuti ibibazo byose umuntu wese afite urakoze mwami ugaragarize kuko ari wowe Imana twizeye kandi Imana y'ukuri iserukira mu ijambo ryawe tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Imana ibahezagire cyane rwose ibakugisha myinshi rwose mwese kandi turasoma Zaburi ya 67 dusome mu izina rya Yesu Kristo Zaburi ya 67 dusome 67 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusome 67 ku murongo waho wa mbere amen. Imana ibahezagire cyane amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire ikigongo iduhe umugisha amen. Twakishirize mu nyonga hayo amen. Kugira ngo inzira yawe imenyekane mu isi n'agakiza kawe mu mahanga yose. Mana amoko agushima amoko yose agushima amahanga nezerwe aririmbishwe n'akanyamuneza uzocira amoko imanza ziranye kandi uzorongora amahanga mu isi. Mana amoko agushima amoko yose agushima isi iribuka inzinguro byayo. Imana niyo Mana yacu izoduha umugisha Imana izoduha umugisha kandi abo ku mpera zose z'isi bazoyubaha Umwami abahezagire mujyagire umugisha mwinshi cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimiye Imana cyane rwose kandi tunabashimiye namwe mwese bitabye ubutumire. Imana ibahezagire bose icyubahiro cy'Imana yacu ubundi ntiyazoshira kuko itwitwararika muri byose tukabona ubuntu bwayo. Amajambo meza yanditse hano hafi yanyu muri Yobu igice cya 10 ku murongo wa 3 afatanye n'ibyo twizeye cyane. Amajambo avuga ngo endase tangwati amen. Unyishimye wewe ubwawe ubundi twokorana mu ntoke duhanye isezerano yobande umwami ahimbaza. Aya majambo ni meza cyane haranditse ngo endase tangwati unyishimye wewe ubwawe Imana ihimbaza kandi umwami ahimbaza kw'ibyo yabidukoreye itorogota yatanze ingwate aratwishinga we ubwacu amen. Umwami nahimbazwe nashimwe cyane yatanze ingwate ibereye yarakoze kandi yabaye umwishinzi wacu amen. Kero Seigneur vous bénisse. Imana ibahe umugisha agabanije mwese. Imana hafi cyubahiro cyinshi amen. Endase unyishinge uwo ari wowe utanga ingwate ibereye umwami ahimbazwe. Hano hafi yacu muri Zaburi ya 49 haranditse aya majambo meza Psalm 49 haranditse ngo ku murongo w'indwi haranditse ngo nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we na gatoya canke guha Imana injungu
kuko incungu y'ubugingo bwabo ari igiciro iyo kurekwa ibihe bidashira. Amen. Imana ihimbaza. Kuko incungu y'ubugingo bwabo nta uriho, Bibiliya bivuze nta n'umwe ashobora gucungura mugenzi we. Amen. Nta uriho. Amen. Cyane ku Imana incungu yiwe aboneka, ahubwo ngo tubyihoze ibihe byose. Ariko Imana ihimbazwe ko Yesu Kristo yabonetse. Amen. Oh, Imana ihimbazwe. Yarabonetse umwami wacu atanga incungu y'ubugingo bwacu. Umwami ahimbazwe yashimwe. Petero mwenda yishimikije aya majambo muri Zaburi ya 49 yavuze muri Petero wa mbere cya mbere ku murongo wa 18 yavuze ari majambo ati uko ivyo mwaguze. Amen. Yesu mwama himbazwe kuko ivyo mwaguze atari verse 18 muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zimburakimazi mwatojwe n'abasokuruza atari bishira nk'izahabu canke nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini. Amen. Kuko iyo ncungu ari igiciro kinini cyane. Mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ayo umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Amen. Twacungujwe amaraso ya Kristo. Umwami aratubohora atuvana mu iborero rya Satani, atuvana mu buzima bubi bw'umwansi, atwinjiza mu buzima bwiwe bwite yashinze. Inzira yo kubyinjiramo mu kwizera ico umwami yakoze ku bwacu. Sishaka tuganirane, ahubwo nshaka ko abafere bavyumve neza. Sishaka umuntu yokuvuga atavuze, ariko abafere bavyumve neza kuko umwami yaratwimuye. Abantu bose batimutse nuko batizeye ico umwami yakoze. Amen. Umuntu asubiyemo, umwami yatuvanye ku rubuga rw'ibyaha atwinjiza ku rubuga rw'ubugororotsi. N'umwami yabikoze abikorera igorogota. Ababyizeye bose umwami abibashitsamo buri gihe, abamwizeye bose ko yabibakoreye. Amen. Umwami abibinjizamo. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Ni kubwo kwizera ikimazi cyatangiwe igorogota n'ibyakozwe ku bwacu bikitwa ibyacu kubwo kwizera duheza tukabihabwa. Siro Seigneur, niba umwami yarazutse mu bapfuye, yazutse kugira ngo tuzuke tuve mu rupfu, mu byaha, mu bizana urupfu tuje mu bugingo, kandi umwami yarazutse mu bapfuye. Amen. Maintenant ko natwe tuzuka mu bapfuye nuko twizera ko yazukiye twebwe, maze tukinjizwa nawe mu byo twizeye. Ntabwo byatizeye, umwami ahimbaza. Écoutez frère, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Pawulo mwendata yavuze aya majambo meza cyane. Oh, que Dieu soit loué. Umwami ashimwe yongera ahimbazwe. Mu Bikorino ba mbere igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4, Frère Paul yavuze aya majambo meza cyane ngo ndashima Imana yanjye na ntabwo ku bwanyu, ku bw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ndashima Imana, ndasabye abafrere bose bavyumve n'abasere bavyumve neza umwami bibaye. Ndashima Imana yanjye na ntabwo ku bwanyu, ku bw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. S'il vous plaît frère, ni amen yarikwiye kuvugwa n'umuntu wese yabyakiriye. Kiretse umuntu atavyakiriye cyangwa atarabihabwa nawe yari kumviriza akayivuga basi bikamwinjiramo. Imana ishimwe. Ndasubiramo cyane, kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. Frère Paul nivyo yababonako bakiriye bitagugwa mu isi, bitabitswa ahantu mu mangazini,
bitabitswe muri eglise n'imwe ariko biva mu ijuru. Abafere babikorera bibona bati ndashima Imana cyane kubw'ubuntu bw'Imana bwinshi mwakiriye buva muri Kristo Yesu. Pawulo nubwo yababona ko bagaragara ko ubuntu bw'Imana bwababoneka ko nk'umunsi bambaye. Imana ishimwe kuko muri byose mwatungiye muri we. Haleluya, Imana ishimwe mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Amen. Oh, Imana ishimwe. Ntiyari bwari ubutunzi Paul atababona, ahubwo bwari ubutunzi abona mubera. Bwari ubutunzi kuko muri byose mwatungiye muri we. Amen. Mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose, kuko ubushingira nawe Kristo kwakomejwe muri mwebwe. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Icoma abantu bose bakamenya bati igiti iyo camye kiba cerekanye ko gifite ubuzima. Igiti iyo camye kiba cerekanye ko gifite ubuzima. None abafurere b'Abikorino nabo bari bamye ubuntu bwa Kristo, bari bamye ubutunzi buvuye muri Kristo Yesu. Frere Paul ati ibyo mwamye muvanye ku Mana, byaturutse ku Mana, byatumye mushingira nawe Kristo Yesu yuko ibyo yakoze atari impfabusa, ahubwo byabaye biri mu buzima, bifise la vie. Amen. Ibyo abera b'Imana isumba byose batashobora kunyegeza bamaze kwizera ubutumwa bwiza, bamye ivyamwa bihuje n'ubutumwa bwiza Imana yabahaye. Si du moins babyizeye. Niba barabyizeye umwami ahimbaza. Imana ishimwe. Frère Paul arakomeje. Écoutez frère, verset 7. Bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza. Amen. Mwiteze guhishurwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Que Dieu soit glorifié. Umwami ahimbazwe ibihe byose. Frère Paul ati nta mpano n'imwe, nta butunzi na bumwe bwo muri Kristo Yesu mubuze, byose mwarabihawe, murindiriye kuzoseruka gusa ku mwami wacu azoza kudutwara atuvane mu isi. Mwabashimwe ahimbazwe. Écoutez frère, mais c'est ça, Imana ihimbazwe. Écoutez, verset 8. Niwe azobakomeza gushika kw'iherezo. Haleluya, kugira ngo nimuze mugawe muri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye kugiranira ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana niyugurure amasupape, imiryango yose yugaye, maze byinjire mu mitima yanyu. Umwami ahimbazwe. Frère Paul ati umviriza frère, niwe azobakomeza. Abamwizeye bose bimbira bagira des idées contraires, bagira ibindi vyiyumviro biri déplacé bivuye mu vyiyumviro vya Kristo. Oya, habwo bagume muri we, ubutunzi bakiriye babumentene. Amen. Babizigame ikimana ishize muri wewe, ukizigame, ukomeze ukibungabunga, ukomeze ukivomerera gushika. Frère, niwe azobakomeza. Bakomeze kugira ngo ntimuzomaramare kuri wa munsi umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Imana niyo kwizigirwa, yabahamagariye kugiranira ubumwe. Reste dans l'unité avec son fils Jésus Christ. Alléluia. Imana ishimwe. Abantu bakomeze bizera ibyo Kristo yakoze, bakomeze bizera amaraso aboza, bakomeze bizera mwene abayobora, bakomeze bizera ijambo ribamurikira, bakomeze bizera ibyo Kristo byose yazanye mu isi, aba aribyo bimukiramo, babemo constamment iminsi yose yo kubaho kwabo. Umwami ahimbaza. Amen. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Oh, Paul mu Bitesalonika bambere, Frère Paul mu Bitesalonika bambere, 1 Thessaloniciens, Frère Paul mu gice cya kabiri. Merci. Cya kabiri, Frère Paul ati 1 Thessaloniciens chapitre 3, oui, chapitre 2.
Voilà. Intercellence chapitre 2. C'est quand même un petit peu Imana ishimwe. Dieu vous bénisse. Intercellence chapitre 2 verset 13. Haranditse ngo Imana ihimbaze. Amen. Namwe igituma dushima Imana udasimba. Niho muri asubike wa gice cya kabiri umurongo wa 13. Nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye, amen, niryo ry'Imana, mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko rikorera muri mwebwe abizera. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mwabyumvise? Frere Paul ati igihe twabashikiriza ubutumwa bwiza ntimwarizigamye nk'ibintu by'abantu mwateye inkuru hama biriherera birarengana, ahubwo mwarizigamye nk'iry'Imana kandi rizokomeza rikorera muri mwebwe gushika ku kuza kwa Yesu Kristo. C'est merveilleux frère. Ni by'agaciro kanini ko abantu bavyumva. Frere Paul ati erega ntimuryakire nk'iry'abantu, nimufate ko ari inkuru mwatewe, oya, haba n'ijambo ry'Imana rizana agakiza ku bagizeye twese. Amen. Umwami nashimwe. N'ijambo ry'Imana rizana agakiza ku bagizera twese. S'il vous plaît, ndabasabye mubyumve n'amajambo y'Imana isumba byose. Ntabwo aravuzwe abantu bavuga ngo kwari Branham dupresheje, c'est bien, kwari frère Frank dupresheje, c'est bien. Non, mais hari abakozi Imana idutumako bandi, hari abakozi mutanu yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bigisha, abandi kuba bavuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungere, abandi kuba bavugishwa nawe, kugira ngo ishengero riheshiremo ubwana bwose, rivugwe n'iparole. Amen. Muri 2 Corinthiens mu Korinto ba kabiri igice cya mbere, aya majambo ndayasoma n'umutima wanjye wose muyumvirize neza. Mu Korinto ba kabiri hano ndabinginze mwese mube hafi yayo, haratanguye hati. Amen. Écoutez bien. Kandi verset 15 umurongo wa 15 Korinto ba mbere bya kabiri igice cya mbere umurongo wa 15. Kandi nk'uko nizigiye ivyo nagira ngo nzobanza kuza iwanyu ngo muhabwe ubuntu ubugira kabiri. Marishimwe no kubacako nja i Makedoniya, mwagaruka iwanyu mvuye i Makedoniya ngo mumperekeze munzengere neza nja i Yudaya. Nuko aho nagomba gukora mbega narahindagurika canke ivyo ngabira mbigabira mbwirijwe na kamere kanje ngo niburane nego maze ntoya ariko nk'uko Imana ariyo kwizera ijambo tubabarira nituvuga ngo yego maze oya. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Umwana w'Imana Yesu Kristo umwe twabigisha ivyiwe twenda Silwano na Timoteyo ni yari ego kandi ngwawe oya. Est-ce que vous avez compris? Umwana w'Imana umwe twamwigisha twabigisha ivyiwe twenda nande il avait des compagnons. Yesu amushigikira twenda Silwano na Timoteyo bari abafrere bafatanye n'ubukozi bwa Pawulo ari mandate. Pawulo yarumvise ijwi riva ku Mana, ariko Timoteyo ntabyo yumvise, Silwano ntabyo yumvise, ariko abo bose bari bafatanye n'ubukozi. Amen. Gushika n'ahavuga ngo igihe nagusiga ikurete kwari kugira ngo ushireho abantu babazezwa shengero, ushireho aba-ancien, ushireho abadiakoni, ushireho abadini, kandi bafatanye na Frere Paul mu bukozi bwiwe. Imana ihimbaze. Nivyo Pawulo yanditse ngo mubibwire abagabo bazi ubwenge
bashobora kubishikiriza n'abandi. Mais il faut pas tordre batabijana babihinduye babitanga nk'uko babishyikirijwe n'umwami wacu, bigumana agaciro nka kakanze bakugenda bivuge mu majambo yumvikana. Hano iyo twakiye Frere Branham yasiga asengera abarwayi bose bagakira cyangwa se n'abapfuye, yasiga akoze ibintu bikomeye bidasanzwe kandi rwose, kuko Imana yamushize hejuru y'abandi. Ariko niya mumbabarire rwose noroshe ubwenge cyane, hamwe nk'ubu mwokwizera hama tukabasomera iki gitabo cy'ibyo Frere Branham yavuze, hama umuntu akabyizera akavuga amen, vyokora vyabindi wibuno vyokora vyabindi amari muvuga tumuti kya gitabo gisomera cya Frere Branham yenda basomere nkaso paragraphe ya mbere umufrere ati amen, vyomera na vyawa musirikare yatwaye Bible bamurashe kuguru aravirirana, hanyuma aravuga ati yamara ndapfuye nta muti ngifise biraheze. Hanyuma rero abafashe Bibiliya atora Mariko 16 arahugurura ati bazoramika ibiganza kwa rwaye bakira nawe sanda mwavuga aca womeka ko Bible ubere n'amaraso cyane hagarara yose ukuguru kwe gucakura kira sur place. Manshi nuko yise ivyo byanditswe yari indirimbo Yesu abibaza kubivuga, habo yari yizeye ko ibyanditswe byera ari by'ukuri. Uko niko natwe tubazanira amajambo akara yacu, tuzi ko tuyahinduye na gato adasubira kugira ubuzima bwayo, ahubwo tuyabashikirize nk'uko yavuzwe n'ab'Imana yadutumye ko, hanyuma agira agaciro katuye ku Mana isumba byose. Vous devriez prêter bien attention. Uwa mwami twababwiye twe na Silwano na Timoteyo mwari egome cyangwa basubire abe oyayo, ndabasabye n'umutima wanjye wose mugire confiance abaririmbyi banyu baguka baririmbe, mugire confiance ko baririmbye bivuye ku Mana. Abadiakoni bahaguka bakakora mubagire confiance nk'uko mwari kwigirira Imana isumba byose. Abansi nibahaguka bababwire mubyizeye, vous vivrez bien, yo muzobaho neza. Aho nimwabaho muvuga muti ese nk'umupara nawe yozuka kweri twaba dushyiriwe kandi akazozuka, muzoba mugoboye, muzohera mu ngorane. Ubu Frank yoza vraiment twashaka subira tugendera i Burundi none muzomukure ko ari munsi y'ivu yagiye kuvuka se fini mubiri we barawambi, turindire ko azobitana, turindire ko bitana byonyine hamwe n'abera bose. Iyo abiteze ko azogaruka kubapresha hore kwenu n'amagorwa maragowe, ahubwo byari kuba byiza mwiteze icimana yamubwiye. Amen. Byanditse bivuzwe neza ati ntiwitwarike iby'igikorwa cyane, ntuhagarike umutima, nzoza kugisozera mu bushobozi n'ubwiza budasanzwe. Turi kumwe? Niko Imana yamubwiye, genda wihutira amahoro nayo igikorwa cyane ngenda gitanguje, nzoza nagisozere mu bushobozi n'ubwiza budasanzwe. Ni sawa? Imana yarangije abivuga maintenant abizobishitsamo ni bande simwebwe zobishitsa muri mwebwe kumure muzomuriko murapreshwa na Frere Richard, muzomuriko murapreshwa na Frere Richard uwo munsi yariko aradupresha cyane twarashaje cyane twaravuye mu mubiri, ariko arabapresha Imana zitanga akazi kayo igasoze. Uwo muzoriko arabapresha ni umufrere w'iwanyu, umufrere w'iwanyu wibuno, harya muzomuriko murarimba na korale n'abo bafrere b'iwanyu. C'est pour qu'il faut réparer tout. Abafrere bakwiye gutunganya byose neza, ibyo mupfa mu biheze, kuko umwami azokoresha abo nyene mu bantu, abo mugendana, abo mwicarana, niba azokoresha ze abisoze. Amen. Ndabasubiriyemo mu mbabarire, nta musubirizi wa Frere Branham ariho, nta muhanuzi agira umunani ntawe, na Frere Frank yari musubirizi
umuvugizi wa Frere Branham yari afise akazi kiwe Imana yamushinze. Na Frere Frank nta musubirizi afise, ntawe tuzi yanditswe, ntabwo tuzi ko umuntu azoba mukuru w'abafrere w'abakozi etablisi azasubira Frere Frank ntawe uriho. Hariho Matthieu 24:40 rimwe nta handi biri. Uwo mugabo yarakoze asozera akazi kiwe neza. Ijambo twararyakiriye n'ubu turacaryakira. Imana izobisozera neza ubwayo. Azoba ariko araririmba mwebwe nyene, azoba ariko arapesha twebwe nyene. Nimugomba kwemerana. Nimwemerane. Abafrere dere confiance bati ko byemeneye kubiga bw'ivyuma biza kugenda neza. Muce mumugira confiance. Hama muti Pierre ko atari ibintu byo kubatizwa, bateza kugenda neza, biza kugenda neza nyene. Mwemerane. Amen. Muko Kristo nawe yabemye. Amen. Umwami mwene akazi ibyendera nusuteni. Amen. Azoza ashigikire buri mpano zose zikorera muri assemblée kuko igikorwa si cyacu niciwe. Amen. Amen. Ibigoranye byose azobyorosha abitorera umuti. Ibidadaraye byose azobifohora abirangize. Nimuhagarike umutima akazisa kanyu n'ak'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bibiri ivuga ngo sinebwe mwandondeye, ariko ni jewe nagiye kubashaka mu madini atandukanye aberekana kugira tumwamire imbuto. Niyo uno munsi tazo dufise umwami azotuma tuzaba. Niyo uno munsi tudashoboye umwami azotuma dushobora. Niko bimeze, ni igikorwa ciwe bwite, ntabwo ari cy'umuntu. Imana imbaza. Ntibiri mu maboko ya Katerina canke ya Juvenal, biri mu maboko ya Yesu Kristo. Niko byanditswe dans Hébreux, Juvenal, Denis. Imana ibaha umugisha mwinshi kandi Imana ishimwe. Byanditswe hano que Dieu vous bénisse. Voilà, uko niko verset 22 Hébreux chapitre 7. Bobora cy'ikindi umurongo wa 22 haranditse aya majambo ngo uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano riruta ryarindi. Amen. C'est ça, par cela même le garant. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Imana ibaze. Est-ce que vous pouvez l'admettre? Mashobora kubyemera? Nimubyemere. Nimubyemere. Il est le garant. Kwese sere yakukavuza piano bazobahagararanye ayivuze neza. Hama turangiriza akazi bitunezeza. Mudiyakare yagara ku bugi bazobahagararanye amucunge bien. Hama dukorere neza. Nta gatima kabi kazomuvyukamwe Imana nizovyemera. Izoga kwamika kakindi izoga futurushura. Hamufrere dukorere agende Imana ishimwe. Niyo avuga kuri presha umufrere Imana izomuhagarikira. Kuko ntiturafe, ntituri n'ab'idini, turaba Yesu Kristo. Turabiwe muvyize n'imitima yanyu yose. Ayez confiance en l'Éternel. Amen. Abisirayeli bizeye Mose. Mose yabereka Imana batabona. Kabwira hari Imana ituhagarikiye. Kubera batarakura bageze mu cyayi tukura bararize baraboroga. Kubera bataramenya Imana, Imana iraza mu kantu très minime, akantu gatoyi inkoni yumye y'umwungere w'intama. Kabariko ifata iki ose. Est-ce que vous voyez la mer, vous le savez? Vous le savez? Ikiyaga kinini gito ko Tanganyika n'ikiyaga ikintu kinatanganyika kwa 10 millions. Natanganyika inshuro miliyoni 10. C'est la mer. Ikintu kinini cyane. Imana ngenda bereke ko ndi Imana ihambaye. Mukafate nk'akantu ari umuntu ariko ari byumviza umwe na kabiri yafise mu ntoki Imana aciyemo kabiri. C'est une mer. C'est un océan. Ikintu mahero kilometero utabona igihereza. N'ubwato bwo kijabuka Tanganyika kuruve hano i Bujumbura ushikikareni ugenda amasaha 28 ushikikare. Rero kuvuga kugira ujabuke mer rouge n'ubwato
ni nk'iminsi 50 ubwato bwiruka cyane buvumbuka hanyuma jeho ngenda ndabereke si buri ufisi ibirometero 2 uja mu kuzimu ibintu by'ibirometero 100 uja mu kuzimu mazimani ngira ndabereke ubukomezi bwanjye kwaje nayo mu kiyaga ifata inkoni akantu sempe Mose kubita uragenda kubite kwitanganya turabe ko hanyigana basi zo kubite ruvubu basi hajya hepfo kugeza kubite kwimona turabe ibiba iwawe mais Dieu du ciel kubw'abana bayo si kugira yishime Imana yishima umukene yishima umukene ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ngo yigishe abisirayeli banduke banyugwe kwihambaye bakiriye asumba ingabo za Egiputa inkoni yonyene nirakoresheje habaha ntibamanutse mu bandefere haje barabara byiza manishima muzora byawe cyangwa akantu nk'ingunguzi bizagira ngaha ku musozi n'ingunguzi c'était une route byari barabara byiza risumba ry'ikaburimbo riciwe n'Imana isumba mu kiyaga manishima mari bacishijemo neza amazi acika beton hanacika beton sinzi neza byageze mu bimaze ko abari bahari n'ubu baminsi bazobitubwira tubahemeje alors frère bien-aimé bazotubwira ukuri nene byari bimeze tuzobaganira twabivuze kenshi muri asange iwacu metubwira uko byari bimeze frère bazotubwira ati Imana mwaje ko irahambaye cyane bazotubwira tubwirize iyo nkuru ati yarubatse barabara rijya hatari tuzoronka izina tubwite ariko Imana ibwira Mose ati ribomoze yamuntu Imana yatoye umunara kubita kandi risenyuka ryose icyari gisubira uko cahoze Abegiputa babona nta n'asigaye nta n'umwe yarokotse c'était impossible ntibyashoboka ko ari mwarokoka Imana yakoze ibyo yari umwishinzi w'urugendo rwabo none bindi ni umwishinzi w'isezerano rirutaga rindi haleluya ibyo yakoreye Abisirayeli byari bito peti uravye ibyo yaje gukora ko n'isezerano riruta rizesuriyebye yabaye umwishinzi w'isezerano riruta rize marishinzi w'isezerano riruta Dieu vous bénisse une alliance plus excellente byiza cyane gusumba ijya mbere azokoramo mama ya Jabu ibihanitse cyane gusumba ibyo yakoze mbere Yesu Kristo umwami wacu nahimbaza uriwe atwishinze mu rugendo rwacu ruri très compliqué rugoye cyane ariko ko atwishinze abafurere nibaremwe umufurere wese ntaremwe ati nzoshikayo iwacu nzojayo akaruko nijanye ya un Seigneur ya un roi ya un Dieu tout puissant ariho bishoboye byose impagarikiye izonjana amen yatsinze urupfu alleluia yatsinze urupfu le dernier ennemi le plus fort yatsinze urupfu atsinda kuzimu. C'était tout ça, c'était pour moi. Dieu s'est causé pour il a donné sa vie. Alléluia. Il y a Paulo ntibarose amajambo yuzuye mu bivugamo hakugushikaho Paulo avuga ati ibyinshi utigeze kubona ibyo utigeze ari Paulo yageze mu ijuru rya gatatu ibyo utigeze kumva by'amaboko y'umuntu bitigeze bidugana mu mutima w'umuntu ni ibyo Imana yabikiye arayikora yageze mu ijuru rya gatatu yagize ati iba mu muco utegerwa nta n'umwe arayikubita ijisho ariko twebwe tuzobona imbonankubone aza kutwakira. Amen. Nitwageze ko tumuvuga tuje gusina tumuvuga n'umutima uri profond wimbitse mu mutima himbitse cyane tumuhesha cyubahiro aho tugeza kuko niyo turi mishasha y'ubwiza tuzoshima bisumbirije ibyo dukora kuno ariko Imana ihibazwe muri ibi bike yatwekije muri tuno duke duhaye tumushime tumubahishe. Amen. Twambaye ubwiza bwiwe
Imana ihimbaza. Dieu vous bénisse. Yabaye umwishinzi. Amen. Uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano riruta ryarindi. Oh, Imana ishimwe. Rirusha ubwiza. Ibyo mu isezerano rya kera cyari igitutu cy'ibizoba mu isezerano rishasha. Yabaye umwishinzi. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ni tagachiro kadashira. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Écoutez frère. 2 Corinthiens. C'est mu Korinto wa kabiri. Oh, Imana ihimbazwe. Kandi hari icyubahiro cyinshi. Écoutez frère. Amen. 2 Corinthiens chapitre 1er. C'est un Amen. Verset 3. Verset 3 non muri. Que Dieu vous bénisse. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragashima. Data twese w'imbabazi. Kandi Imana yirura imibabaro yose. Amen. Itwirura mu mibabaro yacu yose kugira ngo natwe tubone uko twirura imibabaro abari mu marushwa yose. Twirura uko natwe twiruwe n'Imana. Imana ishimwe. Nk'uko ibyo Kristo yababajwe byarushirije kutuzaho, niko no kwirurwa kwacu kwarushirije kugwizwa na Kristo. Mbese nyine byoshe. Mwese mwabyumvise? Uko ngira mutize fizike. Muri fizike bavuga ngo action reaction. Kuvuga ngo hari bidugije abaho n'ibimanuro. Ni ukuvuga Satani yateye imibabaro. Ariko Frère Paul nawe ati uko imibabaro yacu yagwiriye niko no kwirurwa na Kristo nabyo byasumvye imibabaro. Voilà. C'est merveilleux. C'est murabyizeye? Mutuze n'umugabo kwita agakubisa iferabeto hakaba ari ubwoko kuboneka kuca kuhahoza kuhapfuka kuhakiza n'ubushatsi ugasubira uko waruye ugaca umutwe ibyo ukoze n'ibiki agasubira akagwinga umwe yo ku menyo yose akakunguruka hagaca hunguruka ibyinyo bishaje byose byabotse byarimo karidanteri byakurya hanyuma ukazibona utwinyo dushasha tw'uruyoya turashinze ugaca utangutse ariko nk'ubukozi iki agasubira akazana umupanga ndetse yiruka ukuboko kwahora kukurya nk'uku kwande arakuresera aciye akura kubwo genza wo kwica wabutindiwe tavuye ngaho hanyuma ukaza ukuboko kutaboneka kukaja kuza ugushaka kwandika ubwo keza kari k'ibiguvu kamwe gatura b'imiro 100 z'ibiharage kabitoje ukuboko kumwe uca umutwe gatareka nk'ukozi iki ubwo ariko umwami wacu nagira mvuge nk'umuporoti ndabiheze niko umwami wacu yamaza kudukanda inuma zose n'imibabaro yose. Il s'occupe de nous. Yaba mwari mubyumva hari umwanditsi wa Bibiliya yavuze ngo muri Yesaya ngo nyina yo kwibagira uruhinja yabyaye ariko umwami wanjye ntazigera yibagira na rimwe. Dans les difficultés, dans les peines, dans les problèmes, mu ntambara, mu bibazo, il ne m'oubliera jamais. Mwaza dugije umwami aramanura, mwaza acana umuriro umwami aramusinya. Sawa yazana ubukonje Imana ikanshusha, yanzimiza umwami akanzimura. Irela wishize wisezerano ritajyaje indwara umwami akankiza, yaboha umwami akambohora, yanyenegeye umwami akamwumvise. Umwami we dufise maintenant présent ici alhamo manishimwe. Oui, que Dieu vous bénisse. Itwirura verset 4 mu marushwa yacu yose. Amen. Mwabisomye? Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Imana bamugisha mwinshi. Oh, turacari kumwe.
verse 12. Kuko ukwirata kwacu ari urupfu, kandi ibyo mu mitima yacu rirashingira intare ingeso twagirira mu isi, kandi cyane muri mwebwe zarukwera n'imitima itagira ubwunge iva ku Mana. Amen. Atari mu bwenge bw'abantu ariko mu buntu bw'Imana, kuko atabindi tubandikira atari ibyo nyene musoma kandi mwemera, kandi nishimiye ko muzovyemera gushitsa kw'iherezo. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Frère Paul ati ntabindi tubandikira n'ibijya nyene muzi mwizeye musoma n'ibijya nyene. Amen. Twishimiye ko muvyemera, twishimiye ko muba muri byo, kandi Paul ati muzogume muri byo. Je vous recommande kuzoguma muri byo gushika kw'iherezo. Umuntu azogende mu kigo ngo abite garde fixe le regard vers Jésus. Paul ati iwe mwishinzi urugendo rwacu ono mankera doya mani mbaza ubu nibihe bitazoshira. Muramukunda umwami wacu. Umwami wamugisha. Tuacha mu mkono wa kabiri. Era chapitre 1 verset 21. Mungu amenyinalime. Imana niyo idukomezanya namwe. Aha. Bureme? Oh, ya Joshua ndio. Imana niyo idukomezanya namwe. Inimuka wantu hagume ntagira handi muca. Imana idukomezanya muri Kristo, kandi niyo turobanuje amavuta, kandi niyo dushize ku ikimenyetso itugwatiriza mwemu wayo mu mitima yacu. Que Dieu vous bénisse. Niyo idukomezanya. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous affermit. Itukomeza, il nous fortifie, il nous donne de la force. Ituimomeza. Amen. Itukomereza muri byo. Amen. Manshi. Mani himbazo. Bibi irakomeje ngo kandi niyo turobanuje. Voilà. Et vous avez un qui nous a oint. Yaba bafite. Yaba bafite. Ndifate ko hano hari umugore muramba bari kuvyita gucyo yatorewe kuba president. Wari umwigeme yatorewe kuba umukuru w'igihugu. Naho hoteli inzara, naho hoteli ibyaro, naho hoteli intambara, uyu twese twopfa ntapfe ataramuka. Bivugiye mu majambo yo umuhanuzi yavuze no mu gatondo. Iby'Imana yadutoreye nta nguvu na zimwe z'umwanzi zodutwara tutarabishikira. Amen. Mumbabarire rwose muvyemera mutovyemera John yavuze. Iby'umwami yantoreye nahi même si la mer se déchaîne, nahi kiyaga covura ingunza, nahi ibihuta vyohuta, ivy'umwami yantoranirije nta mwasi n'umwe, nta nguvu z'umwasi, nta dayimoni, ntaki coboneka cobivanako compagarika ubuzima ntarabihanze. Ivy'umwami yanteguriye nzoshikira zose wabihagarikiye nahimbaza. Amen. Ese coba abantu bakaza muri eglise bayifye bishimye cyane. Amen. Bishimye cyane bati naho narayigusa mwanci yantoreye nzogishika. Ujubiza byereka yifuza n'amafyeri menshi yishimye cyane ati icumwami yantoreye kwagira umubyakero naho umubyakero yashwanye n'umugore hama ari muci mu turi mu kwindwi acuruzona ku mafunzi goti kucyo umenya sinzi ibintu byamubaye kuko umugore yamutabiye oya habwa kishima ati by'umwami yantoreye nzobigeraho. Amen.
tumane Lorenzo bishika nabo umugore yo nkubita n'abana bo nkubita nabo bose bo mpinduka nzobishikako. Amen. Et pourquoi cela? Ndabisabye n'umutima wanje wose. Je sais bien que hariho ibyaha bimeze nk'umuhini bidukubita umuntu akagwa ahantu umenga ntazosubira, ariko umuntu yarakwiye mu gishimu kirekire umwansi yamutayemo guhanga amaso ku Mana yamucunguye. Nk'uko Yonasi ari mu nda y'urufi yizeye ko ariko arahanga amaso urusengero rw'i Yerusalemu, agasengera mu nda y'urufi yizeye iruhande n'impande hose hareka hari ibigwa n'ibindi bimuzibura bigoye. Esitoma y'urufi yarishaje ku musya, yari itamwe kuba amashi ati nasenze nerekeje amaso rwa rusengero rw'i Yerusalemu, umwami aranyumva maze urufi ruramudahwa. Ndaragwa mu byago byose bya Yonasi mu nda y'urufi. Wowe urubwire hameze aridirisha se wowe bahagaze haragoyefe wowe bahanga n'umwohero w'ubwo marere karakana kakarumbero afyonzwe cyane ni Yesu igomba kumusya. Imana nayo yategenya ndakwereka ngomba kwerekana ko hari uzoja mu nda y'ikuzimu kumusigira gatatu akazuka mu bapfa. Imana yavyerekanye kwa Yonasi kugira izobikorere muri Yesu Kristo. Niyo yabikoze muri Yesu Kristo kugira ngo izobikorere n'iwacu nawe. Iya etero garan de notre résurrection. Kwezi se muwafe tuzozuka mu bapfa. Yepfa. Amen. Tubihabwa no kumwizera no kwenda kw'ivyo yakoze yarabikoreye twebwe. Tuvyemerera ngaha bagaha muvyemeye. Abatavyemeye ntuzonagaruke. Ande mamute gukora. Bangahe Yesu yazukiye Yesu. Amen. Yapfuye aziraje. Amen. Ibyatane byose bihinduye ubusa. Amen. Amuzora ariko bidahinduka ubusa. Imishaka y'inkizi wa amuzora ariko bidakira. Habumu uyerere rushaki. Kwaye. Amen. Imwizere Imana nande munyizere. Mugambi bwa data hamaze menshi. Yabatari mbere nzogaruka ndabajana cyizere. Amen. Habwizera ngo unja na secret muri banye no jamba boss uje ndo akamayitaje n'ibindi kifato pere uzotaka, ariko menya ko hari umwami yasezeranye yeshuje ni entreprise idahomba, uruganda rudahomba tumwe umwami wacu Yesu Kristo kimukonde bien. Yaje kuba n'umushinga arabihagakira aha hose hazari kwarategura umugeni azoba hari kugira itegurwa ry'umugeni ahari hose bigende neza. Ubutumwa bwiza bw'umuzoza buvuga mu isi yose ubere cyawe n'amahanga maze nzoheza nzanira Imana ishimwe. Yemwe mes frères ni mubyizeye bibe umugabane wawe. C'est ça le message que nous avons ici. Twakire message tubwira Branham n'amatariki yavukiye. Twakire message itubwira Jésus Christ umucunguzi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nimugaruke aho hantu muhamane mu mitima iyo niyo ntsinzi yacu yanesheje isi mu kwizera kwacu Yesu Kristo. Amen. Dieu vous bénisse. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Écoutez frère, Imana ishimwe rwose. Ndabisabe muvyumvirize neza mu kurangiza aya majambo y'Imana isumba byose. Muvyumve mubyakire n'umutima wanyu wose. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Écoutez, 1 Corinthiens, abikorera ba mbere igice cya kabiri aya majambo ni meza cyane. Que Dieu vous bénisse. Ariko Imana verset 10. Ariko Imana yabidwishuriye muri mwemu wayo. Mwemu asesa byose n'ibishijwe by'Imana. Ninde mu bantu azi ibintu azi biri mu muntu atari mwemu yiwe iri muri we. Niko n'iby'Imana biri nta bizi atari mwemu w'Imana. Amen. Amen. Nta wize atari mwemu w'Imana. Nta wizi atari abafise mwemu w'Imana.
sawa. Oh, merci Seigneur. Imana imbaza nta muntu wabizi ariko abafise mpemu barabizi natwe ko tubizi turamufise Imana imbaza. Verset 12 ariko twe nitwawe impemu y'iyi si no usi umugabane wacu dusiganwe tubaka igisagara cyiza Uburundi bwa 2040 bwa 2060 iyo projet siyo turimo turi muri abarundi bazozamuka iyindi projet umwana wacu nawe yashinze abarundi bazoja mu ijuru baza kwiyandikisha ntabare undi bazoja mu ijuru badere mu mugambi wacu haza tubabatize mu izina rya Yesu Kristo niyo tuhera twe tubacisha munsi y'idarapo tubacisha mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo hama abanywanyi bacu baze dusenge Imana imwe ariyo Yesu Kristo amen Imana ishimwe baze bizera amaraso yasheshe ku bwabo maze tubajane tuzojane mu ijuru maze tugende mu ijuru iwacu iyo projet twende dufise ya enlèvement mugambi bwa data y'amazi menshi y'abatari manero nzogaruka n'abajana byabone namwe abariho kuba uwo mugambi niwo dufise ni priorité zero inyuma y'uwo nta wundi twemera nutubwira kuri mirengarenga tuzozirima twunamuye amaso turi abandi wacu nicyo kutubwira ngo muragowe zahombye natwe ntitugowe tuzozamuka ngwishamo cyane amashu mu Karonga ngo yose yaratwawe n'uruzi ngo ngorane zirawe natwe twanywe no para bafere tutarara amagomba dufise n'ijuru nta muzi uzoteza ibyo dufise Imana ishimwe tubikora byose turaramye duhanze amaso iwacu turindiriye imirindi kumva amatwi yacu ku magabye kumva imirindi y'umwami wacu itware ni hafi cyane haleluya kumva agiye kuza vuba Imana ishimwe reka tuvuge ngo Uburusiya bugiye gutera Amerika umufurere hari ngo haleluya amen 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 abapolisi y'Uburundi ati wanga n'amadini nzima ngo mwarasatse none yuko igitoro kitazosubira kunzi none ko n'isukari izocibura Uburusiya buragiye gutera Amerika kaba abafurere ngo haleluya ngo amen amen nabati ivyo ni byanje twabwirwa mu butumwa bwiza nuko bitazoba umugeni ataraje babazungu bati haleluya abandi bati amen hamusere navyigishije ndafise message hajya acambwira ngo combien page to pay ubona no kuyangahe ngo kuri kubuntu bw'Imana ngo je suis devenu chrétien ngo narabatizwa urumva ngo nabaye umukristo mwiza no muri Yesu Kristo nari ndagambo ngo babarira ndakwihangana nasa kugenda twabihere ubuntu bitangize ubuntu nawe Imana ubweza abafrede bakeneye Imana abantu bose kandi ndabinginze ntimube abantu byasize kandi ari mwebwe mwabigeneye shaka uri umwana w'imfura muhira umuhungu w'imyaka 30 muhira haba nanimwe no gukona ubutunzi bwase uri gipfu mwana mwiza agomba kumenya ngo ivyo datatunze hamwe Imana yomutwara nzobikurikirana natwe ivyo datatunze ni gwacu umugabane wacu turabana b'imfura ni amen turabana b'imfura amen kubwa Yesu Kristo umwami wacu turabera kubwa Yesu Kristo umwami wacu twaratsinze kubwa Yesu Kristo umwami wacu n'umugabane wacu haleluya avuze ati Burundi bushamiranye n'u Rwanda abafrere bati yewe amen amen atari uko dukunze u Rwanda cyangwa dukunze Burundi nicyo gihugu cyacu ariko uko tuhanditse ngo hazoyihumura z'intambara n'intambara maze Yesu azocaza adutwara amen tubatutse rero amen ku ntambara tubatutse amen ku ngaruka nziza izotuzanira twese natwe ko byaba Yesu azobaje azoza dusahura amen bavuga bati hazoba urukundo rwa benshi ruzoti urukundo rwa benshi ruzoti
rero kayiga ko yinjira akoze ngo haleluya kuko babeshi gusotinga umupolisi nawe umuvemo nicyo kintu nakayobera abantu yambaye iby'abarozi dusomye umurongo uvuga ngo urukundo rwabeshi gusotinga nawe yavuze ngo haleluya reka ko tuvuga mbere ku ijambo ry'Imana ryose mu mutima haje ngo mwana iyo aba mwanyumvise mwanyugiye gutanga kubaho neza umviriza toute la parole de Dieu est positive. Nta jambo na rimwe ry'Imana riri negative byose biri positive bivana n'umutima waribwiwe ahubwo munyumve neza bivuze ngo urukundo rwa benshi ruzotimba bivuze ngo hari abazoba barufise uko niko Bibiliya burya yanditse bivuze ngo ukuko gutahura kwayo gutandukanye no gutahura kw'Imana nk'ubuseruko n'uburengero bivuze ngo Imana izoza itwegereze gutahura kwayo kuko inzira zari zirushanye n'izanjye ahubwo kuko inzira y'Imana Imana izoyitujana est-ce que vous avez compris nimwasoma Bible nimuzosome ibijambo ahubwo muzosome umuntu Imana yatugiriye kuko mwatungiwe muri we muri byose mwagira ubuntu bw'Imana bwinshi ngo nizo bakomeza gushika kw'iherezo que Dieu vous bénisse uraba umugisha mwinshi cyane mumushime n'umutima wanyu wose muti mwokozi wetu aratupa furaha yawe que Dieu vous bénisse Imana ishimwe amen que Dieu vous bénisse Jonka mugabuka nk'Abisirayeli mwaguti nk'abantu hari abantu mugabuka kumenga bagwana ku nkanda ariko oya n'abavumbuka nti abani wamfaganya ubushikiranganje wa mbere w'Abisirayeli ngo twe tubavuka nk'intambwe n'ingore kandi turyama tutariye tutishe kwicara naramukunze cyane nanjye ndashaka abavere baba baduka bashimira umwami bati nk'uko nyine byabageze mu mutima ese niba atabyagize aho n'abasore uzibona abandi kuza akavuka n'ubafumenga biriye ntiwogira nka bene ibyo oyaye umukozi wetu
ku mpanuka y'ishinga warakoze mwami umwishingizi w'ubuzima bwanjye nawe nshizera naho naguye mu ntege nke uzonsanga ivyure ya nama y'ijana yakorokeye mu kinogo urayirondera umuntu w'umunyantege nke uyu munsi umwami yaje kurondera wewe umwami wo kongereza ineza y'urwaye ni umwami wo gukiza ibizera umwami wacu Yesu Kristo we mwishinzi w'isezerano ry'ijambere haleluya nashimwe nashimwe twese tuzamura isi yacu ku Mana isumba byose que vous bénisse datugororotse kandi Mana y'ubushobozi turaje imbere yawe tugushimira cyane Mana buntu bwinshi n'imbabazi zawe nyinshi byo watugiriye muri ino minsi ya nyuma na nyuma ukatubera omega nk'uko abana n'abambere niko uriko urabana natwe mu iherezo uteguza rya jambo rya nyene nimwo bashikiriza mu ntango rikabanezeza rikabaremesha ibyo natwe uduhaye mu iherezo kugira ngo imitima yacu inezerwe urakoze mwami ugororotse fata ubugingo bwanjye umutima wanje mwami na mwemu n'umubiri wanjye byose ubigire ibyaba biguhimbaza iminsi yose kuba kwanje mwami undinde kuba umurizo ariko umwe kuba umutwe ibyishimo by'agakiza by'ibyo Yesu wankoreye urakoze nushimwe icyubahiro n'inganji byawe mu gihe bitazoshira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen twese igihe adusenge Data Mana ishobora byose uri Imana koko uri umubyeyi mwiza warashoboye tugowe wewe kudukura mu kinogo kirekire twari turimo maze utumenyesha ubutumwa bwiza utumenyesha ko mu mugambi w'agakiza twarimo utumenyesha ko igorogota ku musaraba wapfa ari twebwe waziha wazesa amaraso itwebwe wayasesiye icyo kimaze watanze cyabaye impongano y'ibyaha byacu tumenyesheje ko tubise umugabane uhagije mu byo tuze byose turagushimiye cyane ko ariwe nishinzi y'urukundo rwacu urataganya rwose dusobanuriye byose utubwiye ngo nimubyemere nimubyemere natwe turavuze tuti Mana wacu turashimye turakiriye ko turongoreye turakiriye ko tuvuze ko utumenyesheje ngo nta kibazo cy'izuba cyo kubuza kubidushitsako none turabadutse natwe tuvuga tuti ko bitwanditse ko natwe turabyakiriye nta kibazo kizabuza ko bitubaza waradukunze cyane duhabwe icyubahiro tunezerewe cyane icyo watugize turanezerewe aho waduteretse dushaka kugumaho ngaho rero n'ijambo rihishuwe dushaka kugumaho tuhakurorere iri jambo riduhingure tukobara ritunakazi ntirizosubira inyuma ritakakoze niriduhingure ridukure ku ikibi cyose inzitizi yose iyo kubuza gukora iwacu mwami turayanse nuze uvomerere imbuto zawe wateye muri twebwe kandi ukure intambamyi zose maze wirongere ibyo ufitiye uburenganzira muri twebwe maze tubaho mwari Mana nzima ko iyo uvuze byose bikoreka wizeye kuri Imana yabitegetse kandi izobishiza byose urakoze ni wewe mwari Mana nzima nyene aka kazi natwe turabawe twahishuriwe n'ijambo ryawe nawe wawe yera none twakiriye mu izina rya Yesu Kristo uhezagire uyu musabyi wawe wakoresheje uhezagire abera bose bariko barawumva ingene utuganiriza mwami Mana nzima twese uduhe koko gushinga imizi mu byo tubariye turabinezerewe kandi turabirahiriye kuko mwami Mana ishobora byose ari umugambi wawe w'agakiza atawuri hashobora kuwuburizamo ni wowe dukengurukiye muri byose na hose